Niteka n'umunezero ntangere gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ndabahaye ikaze mu bigezweho bivugwa ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV, n'amakuru tuba twabatohoreje ivyo muba mwaranyegejwe, ivyo abarundi batabwirwa ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwa ko nivyo ngiye kugushikiriza muri kano kanya. Ubuzima bwe bwabayemwo ibihushane vyinshi, intwari idasanzwe yarwaniye demokarasi n'agateka k'impahazwa, umutegetsi yavuzwe ko amabi yo guhonyora agateka ka muntu no guhamba demokarasi, bamwe bamubonamwo igikoko, abandi umurwaneza yitaho abakene. Urupfu rwiwe rwaje giturumbuka ataho rwiteze, bati ni ubutegetsi bumwiyiciye, abandi bati n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamugandaguye. Avugwa ko yoba ari we yararongoye igendereza ry'u Burundi igihe kirekire kurusha abandi. Mu gihe ciwe amabi yose y'igihugu yashirwa ku izina ryiwe, ngo niwe yononera perezida, ahavuye amabi yarongerejwe ku rugero ruteye ubwoba. Uwo muntu ninde? Nta wundi ni Liyetona General Adolphe Nshimirimana. Tugiye kubabwira bimwe mu vyaranze ubuzima bw'uyo mujenerali ndetse n'igifungu ku rupfu rwiwe, abamugandaguye amasasu menshi cane yarashwe ku modoka yarimwo. Tukaba tugira tubashikirize bimwe mu vyo mutabwiwe kandi vyagizwe ikinyegezwa gikomeye cane. Natwe rero umenye ivyo wanyegejwe, unafyonda kuri subscribe canke sabone kugira igihe cose dushizeko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Adolphe Nshimirimana ninde? Benshi bamwita umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana yavuze ku wa 12 Nyakanga 1964 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko ari umuhungu wa Simone Nzobakenga na Terezia Ndenzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Uburundi akiri muto cane, atarakwiza neza imyaka 8 y'amavuka, 1972. Ico gihe umuryango wiwe wahungiye mu Rwanda uraheza uba ahitwa Muhima i Kigali. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashure mato, abandaniriza ayisumbuye kuri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashure mu mwaka 1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko yarafise urupapuro rw'umutsindo rwa A3, aho arangirije amashure yisumbuye. Adolphe Nshimirimana yagiye mu gihugu ca Zaire, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubu, yiga ivy'igisirikare, mbere araninjira mu gisirikare c'ico igihugu. Mu 1993 Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi inyuma y'insinzi y'umugambwe Frodebu, yaba mu Kamenge quartier Kavumu nimero 4. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi w'iperereza, akora nk'umupolisi mutoya agendanira umukuru wa PAFE, igipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatanije n'uwitwa Pascal Gashirabake batazira Savimbi, Daruberi Ntawuyamara batazira Dede, Vena Ntirampeba be n'uwundi batazira Gangi. Uwo murwi niwo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge, mu nyuma barahava barafatana na FDD yari yatangujwe na Rajabu na bagenzi be mu Cibitoke, nk'uko twabibonye mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu, umurwanyi wa demokarasi. Kuva agitangura urugamba mu Kamenge, abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamye yerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cane kandi azi gupanga ibitero. Bo basangiye urugamba bo bakavuga ko yari umuntu azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cane ingabo ajejwe. Ivyo vyatumye abo arongoye bamukunda cane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruke ibijanye n'igisirikare. We na bagenzi we bararwaniye mu Kamenge, biratinda biranka baja mu kibira, maze
barubaka neza umuhari wabo FDD wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapete n'amabanga, bivugwa ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Muri 2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD FDD, Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare, Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajabu abandanya ari umunyamabanga mukuru, yongera azezwa ibiganiro vya CNDD FDD na leta. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana yatahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi muri 2003. Adolphe Nshimirimana na batayo yiwe, batayo y'ibiro bikuru vya FDD, bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa byo kwinjira mu gisirikare birangira. Kimwe mu bibazo vyari bigoye mu Burundi kwari ugushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera FABU n'abari bavuye mu mihari yarwanya ico gisirikare. CNDD FDD niwo wari umuhari wavuyemwo igice kinini c'abaroberi binjiye mu gisirikare, ni nawo waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha iyindi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD FDD General Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Germain Niyoyankana yararongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi afise nimero matricule 66181, araheza ahabwa SS ubusa ubusa gatanu. Kuba igisirikare gishasha c'u Burundi carashoboye kubakwa atankomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyoyankana na General Nshimirimana. Ababikurikiranye baremeza ko ukumvikana kwabo bagabo babiri kwakijije vyinshi mu nyuma, ngo bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afatikanije na General Godefroid Niyombare. Burundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare c'igihugu n'igisirikare kivuye mu ishamba vyagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana yabandanije kuduga amapete naho yakorera mu bindi bisata vy'igihugu, maze aba General Majoro mwaka w'2006. Mu nyuma aba Lieutenant General kugeza agandaguwe muri 2015. Umukuru w'igendereza yagirizwa amabi menshi cane. Aho CNDD FDD ifatiye ubutegetsi muri 2005, General Adolphe Nshimirimana yagenwe kurongora ibiro vy'iperereza mu gihugu bita Service National de Renseignement. Yari intambwe idasanzwe, wahoze ari umukozi mutoyi cane mu iperereza mu 1993, imbere yuko aja mu ishamba yagarutse ariwe agaba urwo rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Nshimirimana, maze ahinduka umuntu atinywa cane mu gihugu. Izina ryiwe risohoka mu maraporo y'isi avuga ihungabanywa ry'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryavuzwe mu bintu vyo kugandagura abanyagihugu, asasina, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, torture, ubwicanyi ndengerabutungane, execution extrajudiciaire, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo vy'ubutunzi. Ntawe ushobora kudondagura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana.
ubu rero uburorero bukeyi bw'abishwe n'iperereza muri ico gihe ni umuvunjayi Brown Ndayishimiye yavugwa ko yari afise vyinshi azi ku bijanye n'amafaranga yavuye mwigurishwa ry'amanyanga ry'indege yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50. Igandagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatohoza yariko arakora ku birwanisho vyaguzwe n'igipolisi ariko ntivyashikanwa mu bubiko. Igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano kazi bakorera kuri Paruwase Guido Monfroti mu Kamenge bazize kuba ngo bari bazi amabanga y'imyimenyerezo y'imbonerakure muri Kibira Ondesi be n'urudandazwa rwa magendo rw'imiti. Igitero cabereye ku Kirabo Sherezami mu Gatumba cahitanye abantu hafi 40. Igandagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL inyuma y'amatora yo mu mwaka 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Igandagurwa ry'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ubwicanyi bwo kuwa mbere mu Kakaro 2015 ku Mutakura n'ibindi vyinshi. Iperereza rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryarahohoteye bikomeye wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2006. Mu kiringo cose yatwara iperereza, Adolphe Nshimirimana yarihinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose ikoresheje inkoni no guhohotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, iturirwa ryakurikijwe igandagurwa n'iyicwa rya bamwe mu bafise ico bo n'abafise ico bari babizi ko. Adolphe Nshimirimana yarananditswe mu maraporo avuga urudandaza rw'amagendo rw'ibirwanisho, ubutare, imiti n'ibindi. Naho yari yagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi, General Adolphe Nshimirimana yaravuzwe cane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yabera ahitwa Kibira Ondes muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaravuzwe kandi mu vyo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze barwana muri FDD bonyene, aho hanavuzwe cane nk'iryitwa Club Nonoka ryavugirwamwo imigambi ikomeye ya politike. Harireresi yabonetse cane muri Nzero 2015. General Adolphe Nshimirimana ariko arabwira abagize Club Nonoka ngo ko atawundi azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza, aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu bakwiza ibihuha. Ivyo bikorwa vyiwe vyaravyaye ukwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FABU n'abahoze muri FDD, gutyo atera yonona ivyo yari yarubatse neza akiri icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Kuwa kabiri Kigarama mu mwaka w'2014, inyuma y'iminsi 10 gusa Adolphe Nshimirimana akuwe mu burongozi bw'iperereza, haratowe inzu yuzuye ibirwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibirwanisho byavuzwe ko vyari vya General Nshimirimana, ariko kugira ntiyambara ibara ngo ahave atumwa ko mu butungane, iperereza ryategetswe kuvuga ko ari ibirwanisho vya Service National de Renseignement. Icari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyegeza ibirwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibirwanisho bingana ukuraho kandi birimwo ibikomakomeye. Umutima w'urukundo, aho bamwe bageze kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, ni naho abandi bageza kuvuga urukundo rwamuranga.
aho bamwe bageza kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, niyo abandi bageza kuvuga urukundo rwamuranga. Abantu ba mbere bamwe kukugura ni abanyagihugu bo mu Kamenge. Abo banyagihugu bo mu Kamenge aho asanzwe yarakoreye nk'umurwanyi, benshi rero mu banyagihugu baho bakaba baravuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero vy'abasirikare. Adolphe Nshimirimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri, iwabo w'abantu be n'iwabo w'abasigaye. Akaba yarubatse n'ibitaro bikomeye, mbere vyanavura abanyagihugu babakene ku buntu, Hôpital Populaire. Abanyagihugu bo mu Kamenge baravuga ko hari benshi yafashije, yongera aranabaha imitahe yo gutangura urudandaza. Azwi kandi nk'umuntu yari yitwararitse cyane abahoze barwana muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe, mbere abatari bake yabahaye akazi k'iperereza. General Adolphe Nshimirimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezereza, nawe yarajejwe amabanga agoye cyane y'igihugu. Ibirabo vyiwe vyararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha nk'uko vyavugwa n'ababijamwo. Vyarageze ku rugero bamwe bamutwara inzego z'igihugu bavyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, uwo nawe akagera amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo vyo mu Kamenge hari kandi ikindi cari kizwi cane mw'irohero, naho rero bamwe bamunegura ko bitabereye umutegetsi wo ku rwego rwiwe kwama mu birabo. We yavuga ko nyabona ko yabikoresha ngo mu kurondera amakuru, ibirabo yabifata ko ari ibiro vy'akazi. Kanatsinda wamusanga akikujwe n'abantu batari bake, barimwo mbere abo batanasangiye ubwoko, bose bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zashobora kubangamira umutekano w'igihugu. Ni gutyo havuzwe ingene yoba yibwe amatelefone muri 2014, bigakekwa ko vyakozwe n'inkumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo vyiwe vyarahurumbirwaga cane kandi n'abandi bategetsi bakeneye ko ababona kugira bagume mu mabanga, co kimwe n'abandi benshi baba bipfuza kuronka ubuzi, bafise ibibazo vyananiranye mu butungane, abafise ikibazo cananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandaza, abo nabo nyene bari mu bahurumbira ibirabo vya General Adolphe. Umuntu wese afise ikibazo cananiranye yaraba Adolphe Nshimirimana, uwo nawe yafata itelefone gusa akaba aragikemuye mu minota 5 gusa. Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimirimana atatoranya abantu mu moko, yafasha abantu bo mu moko yose. Ariko nta nuwo kwiyobageza ko ivyo birabo vyavuzwe mu bibanza vyapfungirwamwo abantu bakanaborezwa igufa. Adolphe Nshimirimana yaratangaje kandi mu kwitaba amasengero, yarakunda kuboneka mu masengero y'abaporoti ku munsi w'Imana, nko muri Eglise du Bon Berger mu Ngagara canke mw'ishengero bita Israeli kwijabe. Mu mashengero yaboneka ariko arasenga gose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi catangaza benshi nuko yaboneka mu mashengero y'abaporoti, kandi ubundi we yitwa ko yari mw'ishengero rya Katolika, ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma ahejeje kugandagurwa. Imigenderanire ya General Nshimirimana na Perezida Nkurunziza. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari yidasanzwe. Kanatsinda Hussein Rajabu na Adolphe Nshimirimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD.
aho Honorable Hussein Rajabu akuriwe mu burongozi bw'umugambwe. Adolphe Nshimirimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko vy'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya yari Adolphe Nshimirimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose. Adolphe Nshimirimana yinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose atampusha abanje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ivyegera vy'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza yababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi, aho yaba avuga cane cane Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Mu ntahe tumaze kubaha kuri ano makuru twagiye turabashikiriza no kuya Generali Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Bindika yahoze ari umuyobozi menyishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi. Yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira, kugeza aho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro vy'umukuru w'igihugu agatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yaranabujije yemezwa mu nama nkenguzamateka ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yagira agenenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cane. Vyavugwa ko Nkurunziza yashaka amukoreshe mu kwikora ko Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo. Ivyo jenyene ndashobora kuvyemeza kuko hari umwe mu bategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu yaje kunsaba ko muri societe civile twokwiyamiriza igenwa ry'uwo muntu. Nanje ndabimwankira kuko twumva amateka aryoshe y'uwo muntu. Wabinsavye naho yakorana na Perezida Nkurunziza yari Somambike wa Generali Nshimirimana ku buryo bukomeye. Muri Munyonyo mu mwaka w'ibihumbi 2014 umurwi w'abagenerali 13 bahoze barwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambara ibara ku bw'amabi yakorwa n'abo bagabo babiri. Ivyo navyo twarabibonye mu ntahe ya Generali Nabindika. Iryo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza, araheza aravugana na Nshimirimana na Bunyoni uko yovyifatamwo kugira ngo abo bagenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu. Ni gutyo Lieutenant Generali yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo 2014 agiranwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Igandagurwa rya Generali Adolphe Nshimirimana ari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2 Myandagaro 2015. Ico gitondo hari ibitutwa n'akabiho mu gisagara ca Bujumbura. Wamengo imvura ihava igwa, ariko nta nima ryakorotse. Igihe c'isaha 2:20 z'igitondo neho imodoka ya kamyoneti double cabine Toyota Hilux yirabura yazanana ibarabara bita Boulevard du 28 Novembre. Imodoka yaje yiruka cane igeze aho ihurira n'iryo bita Avenue Mwambutsa, imera nk'ihagarara kugira ice ikata idugane RNA rija ku kirabo iwabo w'abantu. Muri iyo modoka General Adolphe Nshimirimana yari yicaye imbere iruhande y'umushoferi umupolisi yitwa Sanford. Inyuma mu modoka hari hicaye abapolisi 4 bacungera ubuzima bwa Generali Nshimirimana.
ako kanya nyene nk'isaha 2:25 niho haca haza iyindi modoka kamyoneti yera nayo imanuka ibarabara rikuru rya mbere RNE ica irazibira imwe irimwo General Nshimirimana. Ikinyamakuru Iwacu kivuga ko iyo modoka yarimwo abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso be n'amarori manini nk'ayabagendanira umukuru w'igihugu. Abo basirikare bari bafise ibikoho binini birimwo lance rokete na mitrailleuse. Mu kanya rero isase baba barateye rokete ya mbere irahusha imodoka ija kugwa imbere ya kabine medicale Cesar ibangikanywe n'ibitaro Rwakaredi. Baca bungikanya rokete ya kabiri yo ikubita ya modoka ireruye General Nshimirimana ku ruhande rw'imoteri imbere y'umushoferi. Imodoka ica irahagarara, umushoferi aba aracikanye ako kanya nyene. General Adolphe Nshimirimana nk'ingwanyi yamenyereye urugamba yasohotse mu modoka afise Kalashnikov mu minwe agerageza kwirwanira, ariko ivyakunze kuko amasase yamugemye mu mutima aca aratemba mw'ikaburimbo. Umwe mu bapolisi bamugendanira yitwa Ciza nawe yasandavye ako kanya nyene, abandi barakomereka. Hafi yaho hariho ibiro vya Regideso, umupolisi ahararira avayo arasa, maze bamwe bateye baca bafata imodoka barahunga, ariko bagenda babonye ko General Adolphe Nshimirimana yamaze gupfa. Uwo mupolisi niwe wa mbere yashitse ku modoka ya General Nshimirimana, atora ibiziga arabipfuka n'ikoti z'imvura yasanze muri iyo modoka. Igitero camaze nk'iminota 5 gusa, kikaba igitero camaze nk'iminota 5 gusa kikaba kirahitanye ubuzima bw'intwazangabo ya mbere yatinywa mu Burundi. Inkuru iraheza ikwira Burundi bwose n'amakungu ko Adolphe Nshimirimana yagandaguwe. Irigandagurwa ryarateguwe bikomeye cyane kuva isaha 1 y'igitondo ibarabara rya Boulevard du 28 Novembre be na RNE kuri Gare du Nord yariko abasirikare bambaye nk'abacungera umukuru w'igihugu, bipanze nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira rengane. Imbere y'uko imodoka ya General Nshimirimana ihagera, abo basirikare barigijeyo abanyagihugu n'imiduga nk'uko bigenda nyene umukuru w'igihugu agira rengane. Biboneka kandi ko bano basirikare bari bafise amakuru y'ingene umwanya wa Adolphe Nshimirimana wari utunganijwe ico gitondo, kandi ko bari bafise abamucungiye ngo kandi ko bari bafise ababacungiye kuva iyo yazananye. Kimwe mu bibazo bitazwi neza ni impamvu General Nshimirimana yaje yiruka cane ico gitondo, nk'uko hoba hari ahantu yari yihutiye kuja. Hari amakuru tutashoboye kwemeza avuga ko yarazi ko atumwe ko kubonana n'umukuru w'igihugu, ko yoba yari aciye iwabo w'abantu kwitunganya kaca aja ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico ni vyiza ko ni kiza ko cotohozwa, kuko hari ibindi vyinshi coshobora gusigura nimba ari vyo yahamagawe nande, nimba ari vyo yahamagawe nande. Ni bande bateguye bongera barategeka iyicwa rya General Adolphe Nshimirimana? Niki naco ni ikibazo kigoye cane, kubera Adolphe Nshimirimana yari afise abansi benshi rwose, haba mu butegetsi, haba no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, eka mbere no mu makungu. Ubwa mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafata Adolphe Nshimirimana nk'umwansi wabo rutura, narirya yavugwa mu igandagurwa
ry'abatari bake. Muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo kandi bamwe mu bahoze basangiye urugamba na General Nshimirimana muri FDD. Generali Nshingamateka yanafatwa nk'umwe mu babujije itembagazwa ry'ubutegetsi muri 2015. Abo rero barashoboye kwiyumvira kumwica, ariko birabagoye ko bari gushobora gukora ico gikorwa uko cagenze badafashijwe n'abandi bakomeye mu butegetsi. Umurwi wa kabiri washobora kwipfuza urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana ni abatwara iperereza, kubera Adolphe naho atari agitwara Service Nationale de Renseignement, ibibazo bikomeye vy'iperereza yarabigumanye kandi agumana abamuha amakuru. Ivyo vyarashobora gutera ishari rikomeye abamusubiriye na rirya bari muri bamwe bandika basaba ko akurwa. Politike iragoye, n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe, kuko politiki iragoye, n'abatwara igihugu barashobora gukura inyungu mu rupfu rwiwe, kuko Adolphe Nshimirimana niwe muntu wenyene yashobora gutera igitsura umukuru w'igihugu w'ico gihe. Bikaba binazwi ingene yari yaragerageje kumwikurako harimwo no kumupfunga bikamunanira. Ico gihe harakwiragiye igihuha ko umuhisi yoba yari yarasavye ko umukenyezi wiwe yorongora inama nshingamateka. Ico nticigeze cemezwa canke ngo kibeshuzwe. Kibaye arico carashobora gutera ubwoba ubutwara igihugu, mu gihe amategeko yategekanya ko umukuru w'igihugu apfuye asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Ahandi hashobora kuva urupfu rwa General Nshimirimana ni mu bihugu yari abangamiye inyungu zavyo. Adolphe Nshimirimana yavurwa mu migenderanire idasanzwe na FDLR, kandi akavugwa mu mirwi ifise ibirwanisho muri Congo. Abo nabo barashobora kugira inyungu urupfu rwiwe. Hatabaye amatohoza nyayo, ntawe uzigera amenya abishe vy'ukuri General Adolphe Nshimirimana. Biranashoboka ko urupfu rwiwe rwakoranywe n'abo mu butegetsi bafatanije na bamwe mu barwanya ubutegetsi. Inyifato y'ubutungane inyuma y'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana nayo iratangaje cane. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda yarasohoye ku 9 Myandagaro 2015, indwi imwe gusa inyuma y'igandagurwa, itangazo ryavuga ko azi neza abishe umuhisi, kandi ko yamaze gufatamwo abatari bake, ariko yamaze umwaka wose atarabishira abacamanza. Muri Myandagaro 2016 urubanza rwaruguruwe umunsi umwe rusubira kumvirizwa muri Gitugutu 2016. Mbere rugenda rushizwe mu mwiherero, kandi ata kintu kiboneka caruvugiwemwo. Mbere rushigwa mu mwiherero atari ikintu kiboneka caruvugiwemwo. Muri Munyonyo 2016 abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije muri 2016. Muri Munyonyo 2016 abacamanza bavuze ko dosiye bayisubije umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ngo abandanye amatohoza. Muri Kigarama 2016 urubanza rwarahamagawe rurumvirizwa akanya gatoya. Umushikirizamanza aba nta vyabona ashobora kwerekana, urubanza ruca rwigezwayo. Urubanza rwasubiriye guhamagarwa inyuma y'imyaka 4 muri Rusama 2020, naho nyene rwumvirizwa amasaha 3 gusa ruca rushirwa mu mwiherero. Ibi bintu bibera muri urwo rubanza ni bitangaza gusa. Icabona c'umushikirizamanza nticitaba muri sentare. Abacamanza nabo basa nuko atakuri bakeneye kuronka. Umuntu ngaho aca yibaza ninde adakeneye ko umuco uboneka muri urwo rubanza.
aha twokwibutsa ko igihe ruhamagarwa muri Rusama 2020 rukumvirizwa amasaha 3 gusa rugashirwa mu mwiherero ata muco ubonetse hari hahejeje gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, biboneka ko wahahora yasa n'uwipfuza kugenda ahamvye iyo dosiye. Ikindi gitangaje n'ingene iperereza ryagumye ryihutira kwica abafise ico bazi aho kubajana muri sentare ngo bashire ahabona ivyabaye. Kuwa 23 Munyonyo iperereza ryaranyuruje Mukajaga Apollinaire Nimbona yahoze mu gisirikare aho kumujana imbere y'ubutungane ngo boba bashimye kumugandagura inyuma y'iminsi apfungiwe. Mukajaga Apollinaire yari yarabwiye Fokodeko azi ibijanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana. Kuwa 13 Kigarama 2016 umunyororo Renova Nimbona yarahawe uruhusha rudasanzwe mw'ibohero rya Gitega arasohoka uwo munsi nyene ku mugoroba aratorokeshwa. Buke igipolisi cerekana ikiziga ciwe ngo yarashwe na mugenzi we. Renova nimubona yari yarabwiye Fokodeko afise amakuru ajanye n'urupfu rwa Adolphe Nshimirimana kandi n'uwo murango atorokeshwa twararonse amajwi yiwe yerekana ko atarashwe na mugenzi wiwe nk'uko vyavuzwe mu gipolisi. Amakuru dufise avuga ko Renova yishwe mw'ijoro n'iperereza maze ikiziga ciwe gitabwa kiboshwe aho catowe bukeye. Biratangaje ingene umuntu yoba yararashwe isaha 7 z'umugoroba ariko arahunga ariko ikiziga kigatorwa bukeye kandi kiboshwe. Renova Nimbona yari yahoze ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Biboneka ko umuntu wese afise amakuru kwigandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana yicwa kugira ntaze avuge ivyabaye. Ikibazo kikaba kiguma ari ca kindi, ninde afise inyungu ko ukuri kutamenyekana kubijanye n'urupfu rwa General Nshimirimana. Hariho rero ibindi bimenyetso bikomeye tutoshobora kubashikiriza muri iyi nkuru, navyo nihagera bizoja ahabona. Ubuzima bw'ibihushane biragoye rwose kuvuga ubuzima bwa General Adolphe Nshimirimana mu majambo make. Ku ruhande rumwe ni intwari yarwaniye demokarasi kandi yarwanije akarenganyo, ku rundi ruhande umutegetsi yasambuye ibigize demokarasi mu Burundi. Ku ruhande rumwe yarafashije kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi gihurikiyemwo amoko yose, ku rundi ruhande yubatse ikindi gisirikare c'imbonerakure kibangabanganywe n'igisirikare c'igihugu, yongera akora ivyonona igisirikare mu gushiraho amahuriro y'abasirikare bahoze muri FDD bonyene ukwabo. Ku ruhande rumwe ni umunyempuhwe n'urukundo rwishi, ku rundi ruhande avugwa mu mabi atagira uko angana yo gusesa amaraso no kuboreza abantu igufa. Imyambaro yiwe y'igisirikare yari imyambaro itazwi mu gisoda c'u Burundi, ariko akabandanya kuyambara kandi ari generali b'igisirikare c'u Burundi. Yasengera mu baporoti ariko kiziga cahezagiriwe muri Katolika. Yaravuzwe mw'igandagurwa rya Manirumva, ariko kandi hariho abaharanira agateka ka muntu yatabaye. Yaravuzwe muri Safisha, ariko yaranatabaye bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abamuhimbaza uyu munsi ni nabo batamwemerera kuronka urubanza nyen'izina, nk'uko atigeze yitaba ubutungane mu mabi yavuzwemwo. Biragoye rwose kumutahura. Ico bikoze, igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ntaco ryahinduye mu bijanye no guhungabanya agateka ka muntu bene konona amatungo y'igihugu, nk'uko vyagenze igihe ca Hussein Rajab yigeze kwambikwa amabi yose y'ubutegetsi, ariko akuwe ibintu bica vyunyuka. Niko vyagenze no kuri Adolphe Nshimirimana, kuko aho apfiriye hadutse ivyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero,
umuvuduko udasanzwe, kwica abantu vyarongerekanye, kwiba amatungo y'igihugu vyarabaye akamaramaza. Abamwagirije amabi baje bakora ayasumbirije. Umwe mu bahoze ari ivyegera vy'umukuru w'igihugu niwe yanganiriye ati burya nico mutazi, hari vyinshi Adolphe Nshimirimana yakiza kandi niwe nyene yubahuka kuvuguruza umukuru w'igihugu. Ubundi nawe ati iyo Adolphe Nshimirimana yica abo yahawe amategeko, iyo Adolphe Nshimirimana yica abo yahawe amategeko kugandagura bose, ibara riba ryaraguye. Abo yatabaye ni benshi, n'abo yahekuye ni benshi cyane. Urubanza rwiwe ntirukiri urwatwebwe abantu. Imana yo nyene yo mucamanza atarenganya kandi atavuguruzwa niyo isigaranye urubanza rwiwe. Twebwe dushobora kuvuga vyinshi kuri kahise kiwe gusa.